Mwaramutse neza mwese badukurikiye muri kano kanya batwumviriza ngakuri ndimonesha kure yacu ahina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yibutsa kandi agezweho amakuru abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi byo bitandukanye ndabaramukije mwese dore ingingo nkuru tuyogora ko mu kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo turi kuwa kane turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi n'ukwa gatatu 2025 intambara irikirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irakomeje guhitana umubare munini w'abasirikare b'abarundi abandi bagaca barafatwa miri abandi bagakomerekera ku mirongo y'urugamba nubwo igisirikare c'u Burundi kibereye mu gacerere kidashaka kuba cyogira ibyo cyotangaza kubigendanye rero n'amarira rero abasirikare b'abarundi bariko bararira cange bariko baranyuramo ingabo z'u Burundi ziriko zirahura n'umubabaro udasanzwe muri izi ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izi ngabo zirakomeje kugenda zirakubitirwa mu bice bigiye bitandukanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda bitugeraho ndetse abenshi bakaba bakomeje kugenda barapfira nyine muri iyi ngwano abandi bagaca barahura n'ibibazo biremere cyane hari bamwe bakomeje kugenda barafatwa mpiri ngira ngo bamwe mu bakoresha imbuga nkwaniro canke imbuga ngurukana bumenyi muramaze kugenda murabona undi musirikare akomeye cyane mu ngabo z'u Burundi aho byamaze kwemezwa ko nawe yaba yaraguye canke se yarafatiwe muri imirwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara hari bivugwa kuri uyu musirikare w'umurundi ukomeye warafashwe miri n'umuhari M23 nkuko bikomeje kugenda bigaragara n'umusirikare w'u Burundi ifise ipeti rya majoro akaba yitwa Ndikumana Claude abagwanyo w'umuhari wa M23 abo n'ubundi bahanganye mu mirwano irimo kubera rero muri Kivu y'Amajyepfo niyo bamufatiyemo uyu musirikare wamaje kugenda agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi biboneka yuko yakomeretse kuko rero yaraziritse akaguru amakuru avuga yuko ari mu ngabo z'u Burundi ndetse gushika uno mwanya bikabivuga ko yatangiye no kuba yovugwa canga se arimo kugenda yitabwaho nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ntabwo ari gusa kuko no muhe bigiye bitandukanye abasoda b'abarundi baragiye bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba icyakora leta y'u Burundi yo yakomeje kugenda ivuga ko atamusirikare wayo n'umwe wari wafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se ngabashe kuba yafatwa matekwa abasirikare b'u Burundi barambuwe amatelefone yabo kugira ngo ntibagire ibyo batangaza kubigendanye n'ibibera kuri imirongo y'imbere ku rugamba icakora bavuga yuko nyine bateye impungenge n'ibyo bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko iyi nkuru imaze kugenda isohoka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa numwe rero mu batavuga numwe n'ubutegetsi mu Burundi aza ku mwanya wa mbere akaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda barajujubya kugira ngo atitaba amatora yimirije nga mu Burundi yarasabye abanyagihugu ndetse asaba n'ubundi n'abagumya banga b'imigambwe igitandukanye guhaguruka bakamagana ibiriko birakogwa na leta y'u Burundi avuga yuko abasoda b'abarundi bararungitswe muri Kongo bakwiye gutahukana kuko ingwano bariko rero nyine baragwana ari ingwano itabareba ari ingwano igendanye n'inyungu z'umuntu umwe ku giti cye cange bakeya kubyo rero biboneka yuko biriko birakwegera abanyagihugu akarambaraye uyu mushinga amateka avuze ibingibi mu gihe n'ubundi ari muri sentare nyuma y'uko ari kaburana umugambwe wiwe yamaze kugenda yambugwa ukaba warahawe kurongorwa na Nestor Girukushaka nkuko bikomeza kugenda bigaragara turagaruka no ku bindi bikomeje kugenda biravugwa hari ibyo rero Human Rights Watch yaje gusaba umuhari M23 turagaruka ku cyegeranyo cabo ibyo kiriko kiravuga mwaramutse neza mwese banywanyi b'ibiganiro byacu niteka n'umunezero kongera gusubira ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye cyane mumeze mute mwaramutse mute muduhereze ibitekerezo byanyu nga mu mwanya ibitekerezo muri commentaire kugira ngo duce turabana namwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ikaze kubatwumviriza barenga mu gisagara ca Bujumbura ikaze ko batwumviriza bari igitega ikaze ko batwumviriza bari mu makaritiye amwe namwe ku mitumba imwe n'imwe mwese ndabahaye ikaze cyane
ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mwumviriza ibiganiro byacu muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ikaze kuba twumviriza mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bya bihugu bibanye no Burundi. Ikaze kuri mwebwe, ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe kandi mugeze hano bwa mbere, reka ndagusaba ufungureho gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abacara kumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya, aravuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kuburira ubuzima ndetse no gufatwa amatekwa muri ingwani ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta cyane adafise vumbi arakomeza kugenda agaragaza neza yuko urugamba rukomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rukomeje gutuma ingabo nyinshi zihatikirira. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwarakomeje kugenda muraba uburyo rero hakomeje kugenda yibonekeza icyo twakwita amasanamu y'umwe mu basirikare b'Abarundi, bivugwa yuko yoba yarafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, bivugwa yuko yoba yaramaze kugenda agwa nyine muri iyo ngwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranerekana neza yuko uyu musirikare yoba yarafatiwe mu ngwano iri kurabera muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo leta y'u Burundi yarigumye mu gacerere, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza akirinda ko yogira ibyo avuga, uyu musirikare yarabonetse yambaye impuzankano cyangwa teni cyangwa impudu z'igisirikare cy'u Burundi, biboneka yuko ari yakomeretse. Icakora amakuru akomeza kugenda aravugwa nuko nyuma yo gufatwa n'umuhari M23 yaba yaramaze kugenda ajya kwitabwaho n'abaganga kugira ngo abashe kuba yosubirana ubuzima bwiza. Tutaragaruka ku bigendanye n'iyi nkuru, nyuma y'uko iyi nkuru imaze kugenda irasakara ijya nino, umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yari yamirije ibara ririko riraba ndetse yamiriza n'ubundi ibiko birakogwa n'indongozi nkuru z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amenyesha ko ari ibara riremere cyane kubona abanyagihugu barafata ingingo iremere cyane yo kwituriza mu gihe na leta yiturije. Asaba abanyagihugu abagumya banga b'imigambwe igitandukanye guhaguruka bakamagana ibiriko birakoregwa nyine abasirikare b'Abarundi. Ubusanzwe abasoda b'Abarundi iyo muganiriye bamwe bakubwira yuko nubundi iyo bakubwiye ko bagiye kukurungika muri Kongo cange bakubwira yuko nyine mugiye kwitegura urugamba, ututekereza ko bagiye kukurungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Avuga yuko icyambere ahita atekereza yuko ari uko agiye mu rupfu. Mu nyuma yuko rero abasirikare b'Abarundi bajya muri rangwano ubwabyo badateguwe neza, akaba ari ingwano kandi bajyamo atabikoresho bihagize bafise, ariko kandi bikiyongera no kuba ari ingwano bagwana nyine idafise ikivuze nyine ku bigendanye no gutabarana, ahubwo ari ingwano igendanye no kuba nyine barashaka kwifatikanya cyangwa se gufasha akagwi kamwe nyine, cyangwa se ari inyungu z'abantu bamwe ku giti cyabo. Ibi biratuma abasirikare b'Abarundi benshi nyine baragwa muri iyi ngwano, abandi bakakomerekera, abandi bakafatirwa amateka nk'uko bigaragara. Ndetse ikinateye impungenge n'uburyo rero mu Burundi ibigendanye no kuba nyine inzego z'umutekano zaho nazo zigumira mu gacerere, ntizigire icyo zovuga cyangwa se ngo zigire icyo zishikiriza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero yatanguye kugenda nyine aragaragara nuko uyu musirikare w'umurundi afise ipeti rya majoro, akaba yitwa Ndikumana Claude, abagwanyi bo mu mutwe wa M23, aho rero nyine bahanganye mu migwano imirabera muri Kivu y'Amajyepfo, akaba ariyo baba baramufatiyemo. Majoro Claude Ndikumana yarafatiwe mu migwano yabereye ahitwa Ikaziba ni ku munsi w'ejo haheze nyine, ariko kugeza ubu ngubu nta kigisirikare cy'u Burundi kirabivuga ko dore ko cibereye mu gacerere. Uyu musirikare wo mu ngabo z'u Burundi yari muri batayo ya 10 ndetse akaba yarayibereye umuyobozi wungirije nk'uko bivugwa.
amakuru avuga ko we n'abasirikare nyine yararongoye bari kumwe n'aba FDLR baragabye igitero ku bagwanyi bo mu muhari M23 ahitwa Kaziba mu birometero 15 uvuye Inyangezi iri mu marembo y'umujyi wa Bukavu, maze uyu muhari ubaha isomo rikomeye cyane birangira banafashe uriya muyobozi, ariko binavuga yuko rero yari yamaze no gukomereka. Na makuru akomeza avuga yuko Ndikumana Claude abagwanyi b'uyu muhari wa M23 baramurashe ukuguru, ubundi abasirikare biwe baramusiga aho ngaho M23 ica iramufata. Kugeza ubu nta kigisirikare cy'u Burundi kirabivuga ko kimwe cyo nyine nubwo iki gihugu ingabo zacyo zirwana muri RDC zikanafatirwa nyine amatekwa, ariko kandi ntikibyemere kuko rero no mu mwaka uheze abasirikare b'u Burundi baragiye bafatirwa mu migwano bahanganyemo na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru nk'Amasisi ndetse n'ahandi, ariko n'ubundi igihugu cabo kikabihakana. Usibye ko rero umuvugizi w'umuhari M23 yigeze gutangaza neza yuko abasirikare b'u Burundi bafatwa bazashikirizwa Croix Rouge, ubundi nayo rero ibageze iwabo nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya aravuga yuko leta y'u Burundi yamaze kuba yobura iyacira nayimira mu nyuma yuko uru rugamba bishemo ari urugamba rukomeje kugenda rubayobera, ari urugamba rukomeje kugenda rurabatera impungenge ziremere cyane. Leta y'u Burundi kandi bivuga ko yaba ifise gahunda ndetse n'intumbero zo kugerageza gushaka kongera kurungika abandi basoda, ariko kandi uno mwanya bakaba bafite impungenge n'amakenga byuko urugamba bakomeje kugenda barakomeza rushobora kuzobabera ibara ndetse rushobora kuzobabera ibibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta avuga yuko abanyagihugu batanguye kugenda baramaganira ndetse barindogera ibikomeje kugenda birashikira abasirikare babo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta adafite ivumbi akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko batoye impungenge n'ibikomeze kugenda birashikira cange n'ibikomeje kugenda biraba kuri bano basirikare b'Abarundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze abanyagihugu, bakaba basaba yuko leta y'u Burundi yova mu gacerere yibereyemo igafata ingingo yo kurabira hamwe rero ingene ibigendanye n'aba basirikare bariko barafatwa n'abandi batari bafatwa bogarukanwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu misi iheze harigeze kuvugwa amakuru agendanye no kuba ingabo z'u Burundi zaba ziriko ziratahukanwa, ariko amakuru twobashije kunyera turamenya nuko zitatahukanywa ahubwo zarashyizwe kwani mu position ngako mbibi zirahuza u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ishiramwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch riragiriza umugwi M23 n'urunani nyine irimo gwa AFC gutera ubwoba, gufunga ndetse no gutera abamenyesha makuru ababinegura nabo rero mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike kuva bafashe igisagara ca Goma. M23 yarafashe uwo mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa Nzero. Mu itangazo yasohoye nyine kuri uyu wa gatatu Human Rights Watch iravuga yuko muri Kivu zombi abagwanyi ba M23 barateye amazu, baratera ubwoba bwo kwica ndetse no guhogwa akazi ibiheza nyine bikabangamira itangazamakuru ryigenga n'ibikorwa by'amashiramwe rero adaharanira inyungu za politike. Iryo shiramwe ryagiriza kandi uwo mugwi gufunga abo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike ndetse no gukora ubwicanyi ndengabutungane harimo kwica imuhira ndetse iwe umuririmbyi akaba n'urwanirira nyine uburenganzira bwa muntu hamwe n'abandi bantu batanu nyuma yo kubakoresha nyine ku gato nk'uko bigaragara. Kugarukana ubuzima busanzwe rero muri ibyo bisagara byarafashwe byaguma ndetse na Bukavu bisigura kwemerera abamenyesha makuru nabo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike gukora imirimo yabo atagutegwa ubwoba, gukorerwa kandi amabi cange imbere bibi cyane kuruta aho rero bivugwa na Clementine de Montier umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch mu bihugu by'ibiyaga binini.
kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Muri iryo tangazo Human Rights Watch ivuga yuko yaravuganye n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abamenyesha makuru bo muri Kongo n'abava mu makungu barenga 200 barakorera Igoma, Kinshasa muri Kongo na Bujumbura mu Burundi. Yongera irihweza amajwi n'ubutumwa rero bwo ku matelefone bwararungitswe n'abategetsi ba AFC. Human Rights Watch ivuga yuko yaronse amakuru yo kwizera ko rero abaharanira uburenganzira bwa muntu bashika ku 200 barondeye gukingirwa nyine kuva M23 itanguye igitero cayo co gufata igisagara ca Goma muri Nzero ndetse no mu nyuma imaze gufata Bukavu, umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo mu kwezi kwa Ruhuhuma. M23 nta kiravuga kuri iki cegeranyo ca Human Rights Watch. Umwe mu bavugizi twabajije icyo arivuga ko yaratwishuye ko atajyo arabona. Human Rights Watch ivuga yuko kandi ko yarongekiye abategetsi b'u Rwanda bivugwa ko rero rushigike M23 ibyo yatohoje, ariko ko gushika n'ubundi basohora nyine iri tangazo ataco bari barivuga ko. Bene abategetsi ba AFC Human Rights Watch basaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abari rero mu kaga mu turere bagenzura nk'uko bigaragara. Bategerezwa kureka amashiramwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu n'abamenyesha makuru gukora mu bwigenge, kiretse gusa iyo rero hari impamvu zigaragara z'umutekano, niko itangazo ribandanya rivuga. Uretse abamenyesha makuru n'abo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, Human Rights Watch ivuga yuko kuva M23 fashe igisagara ca Goma abagwanyi bayo barakubise bakongera bakica rero mu buryo ndengera butungane abantu bagiriza ko rero bashigikiye ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha ndetse n'abandi bagiriza kuba rero inkozi z'ikibi, bongera n'ubundi barasahura amazu. Umwe mu baba rero Igoma yaravuganye na Human Rights Watch yarayibwiye ko abagwanyi b'M23 baje imuhira iwe kwigerekerezo rya 29 Nzero, hanyuma bamwagiriza gufasha abanzi kwica abagenzi babo ku rugamba. Bati baramukubise inkoni ku mugongo umunsi wose, niko yavuze. Ati singishobora gutambuka, barankubise barantera, hanyuma barasahura ibyo narifise mu nzu yose. Ibi kandi nubwo biriko biravugwa gutya, abandi banyagihugu barashimira uburyo M23 yoma yarabafashe ndetse ikabakiza aba FDLR ndetse n'abandi bagwanyi bagiye batandukanye. Muri no ngwano yarabaye akamaramaza, havugwa byinshi, hakwandikwa byinshi, ariko kandi byaturuka no ku ruhande ubwo ari rwo rwose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Gushika no mwanya hari M23 uvuga yuko uzakomeza guharanira agateka kazina muntu ndetse no guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugira avuga yuko rero ibiganiro bishobora kuzotangura kwigenekerezo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ku magenekerezo ya vuba hanga muri uku kwezi. Ibiganiro birazahuza umuhari M23 n'abandi bagiye batandukanye. Mbashimire, twongere kugaruka mu kanya.